Reka itekana umunezero nangere nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe shutanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nanje Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatohoje mu buryo bwimbitse cyane tukigirira ku rubuga rw'intambara tukababwiriza ibiri kuvugwa muri Republika Iharanira Rusange ya Congo na cyane mu bihugu by'ibiyaga binini hose tubabwiriza ibiri ko birahavugwa nabo kandi njya mu biyaga binini nibaguye kubabwiriza ibiri kuvugwa hano iwacu i Burundi mu makomine atandukanye aho mbabwiriza n'ibiri kuvugwa nyene Gitega Ngozi mu buraruko mubona kumanuko mu burengero ndetse n'ahandi hirya hino hatandukanye babwiriza n'ibiko biravuga mu gihugu cy'u Rwanda mu mvo za politike na cyane muri ari ivyo butegetsi nkababwiriza ibiri kuvugwa muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi hirya nino kwisi reka ndakenguruke uhajije gufyonda sabone wamanutse asukwa jambo kumutuku kanditseho sabone ugafyonda ko wamara gufyonda sabone kandi ukomeza udusangiza n'ibitekerezo ana kandi ndayarako ndasaba nawe utareza gufyonda sabone ko gufyonda sabone ari kumanuka hasi kwa jambo kumutuku kanditseho sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone kandi ukajyana ukazogera igihe gato nawe ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda kwa ukazogera nawe ukagiye udusangiza n'ibitekerezo kandi nyene ariko yuka kurasharinga nkuru zacu kugira ngo nabandi batarabasha kuzibona nabo babashe kuzibona umenyere ko nyene nkubwiriza vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe ategeze yumva nkubwiriza nyene ibiri kuvugwa cyane mu bisata bigiye bitandukanye mu ngingo nkuru amakuru yanje aribuze kwibandaho cyane ariko nyene mu buryo bw'ifunyafunyo uko mukanya gato ndaza kubigushikiriza mu buryo bw'idonido ndakubwiriza nyene ibiri kubera hano iwacu i Burundi aho ndakubwiriza nyene n'ibindi bigiye bitandukanye bikora mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na Republika Iharanira Rusange ya Congo ndakubwiriza ko nyene hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari inkuru idushikiye akanyine kuvuga ko Burundi bufise ibibazo bikomeye cyane aho ibibazo igihugu cy'u Burundi gifise ngo bitumwa nuko atafashanyo ziboneka bikaba vyatangazwe na Juvenal Gorwa na busa byinshi cyane nyine kuri inkuru ndaza kwiba ko mu idonido y'amakuru naguteguriye ni mugari ariko nyene ngo urongoye umugambwe MRC akaba n'umwigisha muri kaminuza Juvenal Gorwa na busa avuga ko ibibazo by'u Burundi birimwo byatumwe nuko imfashanyo zabuze naho leta y'u Burundi yahora ivuga ko atafashanyo bakeneye byicana nyine kuri ino nkuru ndaza kubigarukaho mwidonido y'amakuru nyene ndaguteguriye nongera kandi nyarukire muri Republika Iharanira Rusange ya Congo nkubwirize aho intambara igeze aho ndakubwiriza nyene ko muri Uvira Wazalendo baraye bateye urugo rw'umunyamurenge kamusahura ivye vyose byinshi cyane nyene kuri no nkuru ni mwidonido y'amakuru naguteguriye ni mugiye kandi none Goma uyu munsi heri imyigaragambyo yamagana ubwicanyi bukorerwa abasivile ubwo ni muri Republika Iharanira Rusange ya Congo urubyiruko rwo mu mujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'uburaruko bwakoze imyigaragambyo yo kwamagana uguceceka kw'amahanga mu gihe muri ibi bice abasivile bicwa umunsi ku wundi byicane nyene kuri ino nkuru ndaza kwigarukaho mwidonido y'amakuru nyene naguteguriye uko musanzwe umenyera kumbabwiriza byinshi cyane ibikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba ariko nacatuma mudafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusanga mwumvire byinshi amatwi yanyu atigeze yumva idonido y'amakuru nabateguriye ni mukanya kuri mikoro njema muri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi muhawe ikaze muraho ikaze mwidonido y'amakuru mwategure kandi mukaba muri kugezwaho nanje Bunyoni umugenzi reka nangure mbabwirize yuko uyu munsi hiriwe imyigaragambyo yamagana ubwicanyi bukorerwa abasivile hariya mu mujyi wa Goma ni mu ntara ya Republika Iharanira Rusange ya Congo y'ubuseruko uruvyiruko rwo mu mujyi wa Goma mu ntara y'uburaruko bwakoze imyigaragambyo yo kwamagana uguceceka kw'amahanga mu gihe muri ibi bice abasivile bicwa umunsi ku wundi n'imyigaragambyo irimo kubera mu mujyi rwagati wa Goma aho abarimo kuyikora bitwaje ivyapa bikubiyemo ubutumwa bagenda baha ibihugu vyo mu Buraya
n'Amerika. Ubutumwa bitwaje ku vyapa bugira buti abenegihugu barahamagana guceceka kw'amahanga ukubera kwayo mu gihe ivyaha vyo mu ntara n'ivyaha vyibasira inyokomuntu bikomeje kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu butumwa bw'amajwi aba bari mu myigaragambyo batanze bugira buti ntabwo twumva impamvu abaturage bavanywe mu vyabo batagira kirengera, abaturage baricwa umunsi ku wundi nka kurya kw'inyamaswa. Ahanini ni imyigaragambyo yakozwe kubera mu nkambi z'impunzi iri Mugunga itariki ya 3/5/2024 hishwe abantu basaga 35 bicwa barashwe naho abagera kuri 46 barakomereka ku ruhande rwa leta. Ubwo bwicanyi buba bushinja M23 mu gihe M23 nayo ibushinja ihuriro ry'ingabo za guverinoma ya Kinshasa kuba ariyo ryateye biriya bisasu mu baturage. Kimwe aho nyene abaturage muri inkambi ya Mugunga bo ubwabo bahamije ko ibisasu vyatewe Mugunga ko vyarashwe n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. N'ubutumwa barimo batanga bakoresheje amajwi bukaba bwarangiye bunyuzwa ku mbuga nkoranyambaga barimo n'imbuga za WhatsApp. Ngayo gukorera nyene ibiriko biraba hano muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo na karorero gusa nyene turongera kubigarukaho cane nyene mu mayane makuru tubuze tukugerezaho turajya tunyarukira nyene mo tukakubwiriza ibiri kuvugwa cane mu buryo bwimbitse. Nakubwira ko nyine mu gihugu cacu c'u Burundi ibibazo igihugu gifise bitumwa nuko atamfashanyo ziboneka, bikaba vyashikirijwe na Juvenal Ngorwanabusa urongoye umugambwe MRC akaba n'umwigisha muri kaminuza. Juvenal Ngorwanabusa avuga ko ibibazo vy'ubutunzi Uburundi burimwo vyatumwe nuko imfashanyo zabuze, naho leta y'u Burundi yo yahora ivuga ko atafashanyo bakeneye. Ngorwanabusa asaba leta y'u Burundi gutunganya ibiganiro bidakumira kugira ngo hatogwe umuti w'ibibazo bihanze igihugu. Ibi yabishikirije kuri radio Isanganiro inyuma yaho nyene kabereye ibitero vya nyuma vy'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura bigakomereza abatari bakeya hano mu gihugu cacu c'u Burundi. Uwo arongoye umugambwe MRC agira ati kera amahera Uburundi bwarakoreshwa, igihe cayo cava mu mfashanyo hama mu kanya gatoya birahava, natwe turiremarema ngo tuyikwije, burya ntitwikwije na gatoya. Rero ibibazo vyose vy'ubutunzi bihanze Uburundi nukubera atamafaranga y'agaciro. Ibitoro ntizogurwa n'amarundi, umwambiro w'ibinyobwa vya Brarudi ntibizogurwa n'amarundi. Izo mfashanyo rero zikwiye kugaruka, ariko kugira ngo zigaruke hakwiye ibiganiro vyojanwe abarundi bose bafise ico batera kugira ngo ibibazo bihari bitoregwe umuti. Juvenal Ngorwanabusa avuga ko kandi ibibazo vy'umutekano bimaze imisi vyibonekeza mu gihugu, naho nyene hakwiye ibiganiro kuko ibiganiro vya Arusha vyabaye vyatumye habaho amasezerano yo guhagarika intambara maze umutekano uramara kabiri. Juvenal Ngorwanabusa arongera ati ntushobora kubona baza kudutera amagrenade Bujumbura ngo uce buno nyene uratangira amatohoza tuje kumva ngo wafashe abantu babikoze n'uwabatumye. Nukuturondera ingene haba amatohoza akwiye arimo abantu benshi ntaho begamiye hama umuti ukaboneka. Kuwa gatanu w'indwi iheze harabaye igitero c'amagrenade mu gisagara ca Bujumbura kikaba carakomerekeje abarenga 30. Bukeye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akaba yamenyesheje ko ababikoze bafashwa n'igihugu c'u Rwanda hama bakarungikwa mu muhari Redi Tabara. Leta y'u Rwanda nayo ica yagiza igihugu c'u Burundi kuba
atamatohoza gikora mbere yuko itangaza ko Rwanda ari go rufasha umuhari wa Red Tabara kuba ari wo uri inyuma y'ico gitero. Red Tabara navyo ntiyamiza kuba ariyo yabikoze nyene, hagaca hibatswa uwo bari inyuma y'ivyo bitero, igihe hari abavuga ko bikorwa na bamwe mu bagize umuhari CNDD FDD. Ngayo uko nyene ibiriko birabera iwacu i Burundi n'akarorero gusa. Nshuti banywanyi bacu mwariko muratwumviriza, reka tube dusubikiye ahanga gusa. Mwese nkomeze mbasabe gufyonda sabone, nuko mukomeza kudusangiza n'ibitekerezo. Ndabakunda cyane, kagira Imana amahera kuri mikoronje mwama muriko murumviriza buri gihe ndi Bunyoni umugenzi. Amakuru yanje nakagaruka. Ciao.